Ikaze kuri Juif LG. Uyu munsi tugiye kuvuga ku rukundo canke ku buzima. Uyu munsi tugiye kuvuga kuri bimwe twita ukwemera. Uyu munsi tugiye kuvuga kuri mpwemu yera. Iki kintu abantu benshi bagiye bakinyandikira inbox bambaza ko nobabwira ku iki kintu. Ku bantu bemera Yesu Kristo imbere yuko asubira mu ijuru, yarabemereye arababwira ngo nzobarungikira umwitsa. Uwo mwitsa ari we mpwemu yera. Usomye mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice ca mbere ku murongo w'8 haravuga ngo ariko muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabazako, muzoba ivyabona vyo kunshingira intahe kuva i Yerusalemu, Samariya ni Yudaya kugera ku mpera y'isi. Uyu munsi rero tugiye kurabira hamwe bimwe mu bintu biranga umuntu afise mpwemu yera canke umuntu arimwo mpwemu yera. Ikaze kuri Juif LG. Tugusabe nimba wisanze hano uri mushasha gukora subscribe kugira ngo tubandanye tujana buri munsi uko bukeye uko bwije. Nimba ubikoze uri umuntu w'agaciro kuri twebwe. Ikaze. Mpwemu yera iyo yinjiye mu buzima bw'umuntu hari ibitangura guhinduka, ubuzima bwiwe burahinduka bigaragara. Mpwemu yera aza ku muntu yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwiwe. Ibi si ibintu bikora mu buryo bwa automatique canke arakabuto ufyonda kugira ngo bice bikunda, ahubwo bisaba ukwizera kugira ngo mpwemu yera ashobore kuba mu buzima bwawe. Ibintu vya mpwemu yera si ibintu rero ufata akabuto ugafyonda, birasaba yuko wizera Yesu nk'umwami n'umukiza. Kuko hariho na benshi babigerageje. Usomye mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice c'8 uhereye ku murongo w'9, ni inkuru y'umugabo bita Simoni umukonikoni ngo yakora utwumiza. Hanyuma ngo tumanutse ku murongo wa 18 bakavuga ngo ariko Simoni ngo abonye yuko abarambitswe kubigwanza n'intumwa bahabwa mpwemu yera, azanira amahera intumwa, arababwira ati nimumpe nanjye izo mbaraga kugira ngo bashobore kubo nzorambika kw'ibiganza byazogeye mpwemu yera. Baramwisha ati uragapfana n'ayo mahera yawe. Rero ibi bintu vya mpwemu yera bisaba kwizera. Washaka gusoma iyi nkuru gende usome igitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice c'8 guhera ku murongo w'9 kugera kuri 24. Ibi rero nimba warakiriye mpwemu yera bikuganisha gusa na Kristo no gukora ibyo nk'ibyo Kristo yakora. Rero ivyo bihe uba uri kuracamwo twita impinduka. Hari ibintu biranga ubuzima bwawe canke hari ibintu bikoreka mu buzima bwawe. Rero ibi bintu byo tugiye kurabira hamwe umuntu yuzuye mpwemu yera. Ikintu ca mbere kizokwereka yuko uwuzuye mpwemu yera canke ubana na mpwemu yera no gukunda ijambo ry'Imana no gusenga. Kugira utahure ico Imana iriko iravuga canke kugira utahure ivy'Imana n'ubushobozi bwayo ku buzima bwawe canke ku buzima bwacu. Rero ibintu ushobora gukunda ijambo ry'Imana mu gihe udafise mpwemu yera agushoboza. Usomye mu gitabo c'Abaroma igice c'8 ku murongo wa 26 baravuga ngo niko na mpwemu adufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko mpwemu ubwiwe aradusengera aniha iminiho itovugwa. Hari igihe uba wumva ubunebwe bwo gusenga ukumva ntabyo ushaka. Ivyo bihe abantu bose babicamwe, mugabo mu gihe umubiri wawe wamaze kuba urimwo mpwemu yera, hariho ikintu muri we kiguma gusunika kikubwira ngo senga, soma, kandi ugasoma ijambo ukarishurirwa kubera yuko uyifise mpwemu yera. Ijambo urashobora kurisoma ukaritahura, ariko ata mpwemu yera ufise Bibiliya urashobora kuyisoma ariko ukayisoma ugasanga ni igitabo gisanzwe nk'ibindi. Ikintu ca kabiri kiranga yuko ufise mpwemu yera muri wewe, uzoba wa muntu akunda gusenga buri munsi, ukumva ntihohera umunsi udafashe n'akanya gato ngo usenge. Iki kimenyetso ni ikimenyetso cerekana yuko hariho ikindi kintu kiri muri wewe, hariho ikindi kintu kigushoboza kugira inyota yo gusenga, ngo uvugane n'Imana, ukumva buri kimwe ufise mu ngorane canke mu gushima, ukumva yuko byose byomenyeshwa Imana. Ugasanga umugenzi wawe wa mbere ubwira ni Imana. Iki gihe rero ni ikintu cerekana yuko muri wewe hariho mpwemu yera.
na ca gihe uba wumva ubabaye ukumva woza imbere y'Imana, na ca gihe uba wumva umenga ntivyaciyemo ukumva woza gusenga. Usomye hariya mu gitabo ca Yakobo igice ca 5 ku murongo wa 13 haravuga ngo muri mwebwe ntihaba hari ubabaye ntasenge, namba hari uraniwe naririmbe ishimwe. Ibi rero ntibishobora gukunda mu gihe muri wewe ata mpwemu yera ufise. Kwa kundi ushobora gusanga uvyuka mw'ijoro, ukavyuka saa 9, ukavyuka mu bucagucagu ugasenga, buriya ni mpwemu yera bakuvyuye kuko ubwawe ntiwovyishoboza, ntavyo woshobora kubera yuko hogera igihe ukarambirwa ukumva umenga wobivamwo. Ikindi kintu ca gatatu kiranga ko muri wewe ufisemwo mpwemu yera canke ubana na mpwemu yera mu mubiri wawe, ni mu gihe ufise inkomezi zo kwizera. Hahandi usanga hari situation itameze neza canke mba mwisanze ahantu ibintu bitameze neza, mugabo ukumva mu mutima wawe ni impore, ukeneye amafaranga canke uri mu ngorane utazi nawe ubwabo uko uri buzisohokemwo, ariko ukumva muri wewe ijwi rikubwira ngo ntutinye, canke ukumva muri wewe uratekanye, ukabona abandi bafise ruhagarara bariko baribaza ingene bigenda canke ingene bashobora gusohoka muri situation, ariko wowe muri wewe ukumva ni impore. Ibi udafise mpwemu yera agushoboza ntivyokunda, kubera yuko ibiduca ivutu bitubabaza canke ibituma umutima uhagarara ni vyinshi. Munsi ushobora kubura ahantu ukumva ngo ibi vyaduze, ibimeze uku, ngo amadolari ngo ageze kuri ayo, ukumva umutima urarambitse. Ariko ku bantu bafise mpwemu yera akenshi ukunda gusanga bavuga ngo tuzobaho, n'ejo twarabayeho, n'indi myaka twarayirenganye. Ibi ntibishobora gukunda mu gihe nta mpore ishobora kuza mu mutima wawe mu gihe udafise mpwemu yera. Ikindi kintu ca kane arico gikomeye, arico c'ingenzi kizokwereka ko ufise mpwemu yera canke ubana na mpwemu yera mu mubiri wawe canke muri wewe, nivyo wama. Ndavuga ibikorwa vyawe, ubuzima ubayemwo, wamira abandi ivyamwa bimeze gute. Usomye mu gitabo Pawulo yandikiye abigalatiya igice ca 5 guhera ku murongo wa 20 aravuga ngo ariko ivyo mpwemu yama n'urukundo, umunezero, amahoro, ukwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kuba umwizigirwa. Nimba wama ibi vyamwa muri ivyo umuntu avuze canke ivyo vyanditswe, menya yuko ufise mpwemu yera. Ikindi kintu gituma canke ikindi kintu cerekana yuko ufise mpwemu yera muri wewe, ni ukubaho ufise gutinya icaha, ni ukubaho wumva utinya icaha, ukaba ufise ijwi rikwagiriza iyo ukoze ikintu, iyo ukoze icaha ukumva urabuze amahoro, ukumva hari ikintu muri wewe umenga ntikimeze neza. Akenshi na kenshi uzoraba muri ico gihe, no mu gihe usanze ugiye ahantu ukumva urabuze amahoro. Rimwe rimwe abantu bafise mpwemu yera naho aja ahantu muri boîte, arashobora gushika muri boîte akumva arabuze amahoro, akumva ntaryohewe, akumva umenga yotaha. Canke iyo yakoze icaha akumva umenga muri wewe hari ibintu bitagenda neza, akumva nyene yatinye, akumva yahemutse, ijwi rimwagiriza muri wewe, atari uko umuntu wo hanze aje kumubwira ngo iba nkoze n'ivyaha canke iki, oya, mugabo yakoze icaha akumva yabuze amahoro muri we. Rero urya ni mpwemu yera ariko arakubuza amahoro, aba ariko arakwibutsa, aba ariko arakubwira ati yamara ivyo wakoze sivyo canke uko witwaye siko, canke yamara ahantu uri siho wagenewe kuba, we wagenewe kuba mu nzu y'Imana. Rero niki kimenyetso nimba ugifise, iki ni kimwe mu bimenyetso vy'umuntu afise mpwemu yera. Ikintu ca gatanu kikwereka yuko ufise mpwemu yera muri wewe, ni ukugira umutima wo gushima, ukugira umutima wo gushimira Imana muri vyiza no mu bibi, ukumva ufise ishimwe muri wewe, kuko gushimira Imana ni igikorwa cyo kwizera. Usomye muri Zaburi ya 34 ku murongo wa 1 havuga ngo nzokwama mpimbaza uhoraho ibihe vyose, ishimwe ryiwe rizoba mu kanwa kanje urudaca. Ntushobora kuvuga ibi mu gihe wapfishije umuntu wakunda, umuvyeyi canke umwana, canke ntushobora kuvuga ibi mu gihe ubuzima bwawe ubona ko buriko burononekara, kurahomba, akazi bariko barakwirukana, uri mu ntambara n'umugabo wawe, ibintu bimeze nabi hanze, wagiye mu mahanga kurondera ubuzima, ariko ubona neza yuko bitazocamwo no gupfiraho, uzohava uhapfira. Wapanze projet ziriko zirahomba, abo wari wizeye yuko bazogufasha bariko baragutera umugongo, abo wizeye nabo bariko baraguhemukira. Muri iki gihe atari mpwemu yera gushoboje, ntushobora kubona ico woshimira Imana. Iyo ugize umutima wo gushima, ukibuka yuko ufise byinshi byo gushima naho ibindi biriko biragenda nabi canke bitariko birakunda, ibi ni bimwe mu biranga umuntu
yuzuye mpwemu yera, kuko umuntu yuzuye mpwemu yera ntarongorwa n'ivyo ariko arabona, ariko arongorwa no kwizera. Igitabo ca kabiri c'Abikorinto ca 5 ku murongo w'7. Iri jambo niho murisanga rivuga ko tutarongorwa n'ivyo tubona, ariko turongorwa mu kwizera. Mwakoze kumviriza iki kiganiro. Jewe wumva ni Roy Drift kuri Drift LG. Ndabasaba mubandanye mukora subscribe. Nimba iki kiganiro kigufashije, wandike muri commentaire cyangwa ugisangiza abandi. Murakoze cyane.